umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyene cubahiro Varisito Ndayishimiye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe ahejeje gushika avuye hariya mu gihugu ca Gabon aho yari yitavye ubutumire bwa mugenzi we nyene cubahiro Brice Clotaire Oligui Nguema mu rubanza rukomeye cyane kuko yararamutse ahabwa intahe yo kurongora igihugu nk'umukuru w'igihugu bwegu. Rero nk'uko mubizi akaba yaramaze kiringo c'amezi 19 ari umukuru w'igihugu mfata kibanza, akaba rero iyo mfata kibanza yaraye irangiye mbere akaba yatahukanye intsinzi ikomeye cyane, akaba yaryamukanye amajwi angana na 98 n'ibice 85. Urumva yuko intsinzi yayitwaye nk'uko itagabanije. Uretse rero ivyo vyo kwitaba ubutumire nk'ugiye mu rubanza bwo kushikirizwa intahe kwa mugenzi we wa Gabon, umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ubwo rugendo rwatumye kandi asubira kunoganza imigenderanire yari isanzwe iri hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Tukiri kuri ivyo nyene vy'imigenderanire, muribuka yuko umukuru w'igihugu ca Gabon yagendeye u Burundi mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi 2023. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nawe ntiyabishizemwo uburyarugo kuko nawe nyene yaciye amusubiriza mu ndumane atanamezi 3 ahaciye, kuko nawe yaragendeye ico gihugu mu kwezi kwa nzero 2024. Muri uko gufashanya nyene muri iyo migenderanire n'abatambukanyi babo bakuru b'ibihugu babiri barafitaniye imigenderanire mu byo gufashanya hagati y'amashira hamwe y'abakenyezi. Muribuka yuko nk'ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza ryabaye mu kwezi kw'icumi mu 2024, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Gabon nawe yarishikiye hano mu Burundi kugira ngo yitabe iryo huriro. Ni kuvuga rero yuko nubundi izo ngendo uretse ko ari ingendo zari zikenewe kubera zari z'ubutumire, izo ngendo kandi zarashoboye no kubagara kandi iyindi migenderanire ikomeye cyane izogirira akamaro ivyo bihugu vyacu uko ari bibiri.